umva nivyo vyose ama verite yaje gusohoka kubera genre rindira gato Lindira Jasere mukate kwanza ndagusabye vyose no nyumva oya rindira jene ndagusabye ndavyumva Sasa Maria Marira narize jeyo oya gusa nje navyo nshaka kubijamwe ndiko ndarira sawa so ujya mugabo wa mama yigeze kunsanga mu cumba ariho nkivyuka mu gatondo nje ndumuntu ndantambaye aca nyinjira mu cumba ndyamye ntambaye faut pas abandonner vos enfants nimuzoheba abana banyu ego nukuri kwimana na kintu gikomeye na kintu kibabaza nko gukura uzi yuko papa wawe sindigera ndamubona n'umunsi n'umwe turaryoye ngene upresence imodoka yawe bwa mbere mu kiganiro ibaze ndabantu benshi nyene bakunda kubimenya mama wawe yarafashe imbugita agomba cumite papa wawe kaza ko tobuyiza akiri muri garage Hello guys, muraho mumeze neza jewe banyita MC Andy canke ukanyita Mr Asset TV imwe mu bikorwa byacu kimwe mu bintu bitugize hano mu muji kimwe mu bintu byatumye abantu benshi batumenya ukunyene turi batatu by the way nkaba ndabaha ikaze kuri STV nongera ndabaramutsa ndabifuza kugira amagara meza n'ibihe byiza n'amafaranga menshi bivuye ariko ku Mana kuko hari n'amafaranga tuvuga ngo kwa shetani siyo je ndabasabiye abagwaye bashishikara gusenga Imana bakize abari mu bihe byiza nabo Imana ibahezagire abasnitch nabo Imana ibahane kamere kuko ntibadukunda abasnitch Imana babaye nabatwifurije nabi zose mu bihe byose twagiye turacamo Imana ibafashe gusa kugira imyaka myinshi yo kubaho kugira ngo iterambere ryacu bazokwambara nivyo je nguma ndabasabira turabazi burya tugendana ama audio yanyu ama screenshot yanyu ibyo mukora byose tuba tubibona Imana ishimwe by the way yaratubaye hafi mu bintu byose twaciyemo byaragenze neza ndi kumwe no mwigeme twangenda kumana Queen aka Queen Grey Mrs Sheri wake hamwe na Gina Genera iteriteka Mr Iteka FM Mrs Iteka FM aho tuzoga katenda basabye ndabasabye oya urabona nkazoka buramwe uzose kumamagara nje ngo nze gukorana ikiganiro nawe kandi tubigumizamo navuze gute bavusha umugani mu kirundi ngo namugabo adacibwamo ye bagabo numugani fine nawe karandiye kandi mwumvere karandiye none ije ni iPhone Fabrice bwa fisi iPhone urafite nawo ego bro by the way kamera ya mbere dufise Fabio 1 kamera ya kabiri Romas Pro yazinze izura mzee wa kazi so reka tubane duha ikaze umwe mubo dukorana kino kiganiro citwa Gina citwa gute kiganiro isi dutuye ni kiganiro gishasha muramaze kubona kiganiro ca mbere twarabasiguriye ingene kizoza impamvu yacu ningezo turayikwaza tugikorana imisi yose ishoboka na Gina Genera hamwe na jewe ariko nubwo mbona jenye cyangwa mbona Gina wenyene nuko tuzoba turi kumwe uko biri kose turi kumwe ukiraho nyane twifuza yuko nzoba DJ nyene antuka ariko turi babiri biba bifite indi power biba bifite indi image impwemu tuba ubu rero no musi turi batatu kuko yose umutumire wallahi yose uri umutumire urawe ikaze invité spécial tumwakire nk'umutumire sinzi mabuja gute ça va meze neza ni uraho je vais bien ni bombo by the way uraberewe cyane gusa ndabibuze ko yabanje kubimbwira jewe
no ndakubwira munsi wambwiye ko mbere umengo ni ryambere bimbwiye oya wamuberewe buri munsi niyo genre ubusi nkiyita karite yarabaye defo kupatita ni combien by the way hari akantu kacu duhora dutanguza faso turamukanya mifuko karaba mu mfite wacu wese uzaragakora nawe tuma duheje kuramukanya na Jinera cha turamukanya je nawe ucuramukanya na Jina ku mundamutso ikiganiro isidi tuwe okay twagiye ko badeda wewe na nyagasani are you ready oya sha giro kwa okay de ko badeda wewe nawe bizo deux fois puff kararyoshe ndabigutura rero kwa tugira cheers sasa leo hatukukunywa just shaka kunywa vraiment baguhe babahe vraiment just shaka kunywa ikintu na kimwe ndi mu mafungo ariko ntibavuga umuntu ari mu mafungo naho arabivuga gusa sindi mu mafungo tu shaka kunywa andi mvuge ya na mafungo ndimwe vraiment n'ivyo navyo wari ubikuye he okay Queen Grey ibibazo bitatu nyamukuru byihutirwa Queen Grey afite imyaka ingahe afise abavyeyi bangahe uno mwe yatuvugana abahehe afise n'abakope bane kibazo gira kandi ico zikibazo genre wa film afise abakope bangahe Queen afise 21 ans Queen wavuze abahe mba mu Gihosha and abakope abavyeyi abavyeyi si umuvyeyi umwe mama ma mère papa ipu ntikiganiro gihagaze na papa mfise nawe nigeze menya kandi nanonshaka kumenya en fait ntuzi umuntu avuze sifise papa soit yarapfuye niyapfuye arahari ariko mwe navutse ata papa mfise yarambajeje why nawe namenye kwera nyene birashika tavyupa yaragiye en fait naye kumutuka gusa nyene nibisa neza ndabesha numwana mubi urababaye oya simba yaratumye ubabara byaragize effet mu buzima kuba nakuza ata papa mfise ya niyo mpamvu ndamwanga sindamukunda kwera ishura kijya kibazo cha nyuma ufise abakope bangahe tuce tugaruka rero tugaruke kuri yo sije gato bizo umusheri umwe okay ntago tukumukubaza izina shira umutima mu nda izo nivyo urukora ndagenda mukanyandi nitukubaza izina shira umutima mu nda kandi ndashaka gusaba ikintu ruhuka ndagusabye ntitubaza ndashaka gusaba ikintu Jinera abari we ambaza ibibazo byinshi wewe azi utuntu twinshi rero atumbazamwo na byinshi andi rumuyu wayi okay navuze ko ntacyo dusuye kuri ikibazo kimwe urazi impamvu isi dutuye ni ibihe bibi byinshi turaca mu bihe bibi muri mu Kirundi ni isi tubayemo by the way igihe kimwe titre yacu tuzeshira mu Kirundi neza ariko hari impamvu twayitanguje muri ico kintu iyi titre nayikuye mu twayikuye mu kumufana w'umunyarwanda yadukurikirana cyane dukunda cyane aradusaba ko iyo emission yo kwitwuko cha turibuka yuko twese ku isi turi bamwe isi n'abantu bamwe ko turimwa n'Imana twese turamwereka yuko kudushigikira kwiwe tukurekonesa niyo mpamvu ariko kuba turabarundi ni nkuko ufashwa n'umunyarwanda ntufashwe n'umurundi ni nkuko ufashwa n'umukongomani utafashwe n'umurundi byose birashoboka rero ku isi Imana ifise ingene ikora ibintu byiza no gukundana ikiganiro rero kirangwa n'urukundo no kwigishana surtout kumenya ati twobabarira gute batugiriye nabi ubwo ari ubuzima ducamo twese bwatugoye ukimba ati niyo umuntu mubabarira gute for example ikiganiro ca mbere Jinera yarababaje n'umuntu bakundanaga kandi yitavye Imana urumva nawe urumva ko nawe ku muntu ari special kuri yari akwiye kuba special kuri wewe cyangwa umuntu afise ikibanza ca mbere novuga abafise ikibanza ca mbere nga ku isi umuvyeyi ntivyagenze neza nanye ndafise ikindi kintu uko nyene rero uyu munsi ni wewe umwana dazi nk'umwana rega nk'ubu je ndafise umwana ndamubuze canke habaye ikibazo nyabaki ku mwana kigutumba kiba ari ikintu kigutusha cyane for example nanje yewe papa wanje nuko nyene kuri wawe
urumva ariko sivyo turimo turi kuri wewe sasa Queen Ngendakumana turashaka kumenya ibintu ubona ko wahombye sivyo umaze guca muri ubwo buzima bwo kutaba hafi donc kutaronka abavyeyi bose babiri hafi yabo utwereke n'ingene vyahindutse n'ingene kandi no munsi nimbubayeho neza habaye kugira ngo ucubaho neza kuko ndazi ko biri kose byaratumye ubatusha ubaho nabi donc utamwikomo ku bantu for example ndazi urashobora kubona umuvyeyi w'umupapa ariko arahake umwana we ukavuga ati wow kubera iki jewe sivyo ariko inyuma y'ubwo buzima avant ubwo buzima byari bimeze gute wahombye ibiki nibiki vyagenze nabi birakubabaza après nibiki vyaje gutuma uba wewe ushobora kuvuga ati no munsi je ntaco bintwaye so ijambere je namenye bon ingene no sigurira exactement je namenye yuko umugabo wa mama wo babana atari papa ko atari papa wanje afite imyaka 12 ya banje papa wanje nigeze mbona yajikanye mama muri maternité sorry basi nyasuye kandi kuboneka rero mama acaragira mariage kandi nkiri mu bébé ils ont pas pris la peine yo kumbwira ati c'est pas ton père ou tubana n'umugabo wanje c'est papa wawe nkuruko nyene ariko nkabona différence quand même iwabo n'uwo mugabo nkabona différence nkavuga none kandi nari namaze kuronka déjà petit frère wanje uramuzi Kesi voilà nkabona ingene bamushushuta nkavuga maybe cyane ko ari umuhungu urumva ça se comprend pas nkabona nyine umuntu akwangu urabibona surtout uri umwana twa abana baba bakeneye utuntu atari tunini mbwa affection voilà rero nkabona nyine affection ko c'est pas pareil urumva iwabo n'uwo mugabo genre c'est pas pareil ni bankunda en fait urumva naje kubimenya à 12 ans ari uwo nita umutonzi niwe yabitumye abantu agenda bwira kijya cana tuzoyikura muri ryanzu we d'ailleurs sigwi we ikiniki mba nabimenye uko genre naguye mu bintu turamenya ko atari papa ko atari papa ukiraho nyene juste akabazo k'amatsiko bon uwatubwiye ko wabimenye ufite 12 ans ukibimenya twari ukiri umwana mutoyi ari ibintu utarushobora kwakira n'ubwenge bwawe urabona umuntu yakureze kuvukira uruyoya wakunze umubona juste barakumenyesheje ati uyu si papa wawe wavyakiriye gute nk'umwana ejo gihe hari ibintu nayiko ndacamo andi sinashaka kurira yushana hari nego ndacamo ico gihe waruciye muki ico nyene nico gikora ku bantu ico kizotwigisha natwe sindi ko urabona nibazo ko noshobora no bishobora en fait hari umugenzi wo mugabo nyine ico gihe genre niyo nabaye violé wo warubizi nico gihe nyene umva nivyo vyose ama vérité yaje gusohoka kubera genre rindira gato Lindira Byasere mukate kwanza ndagusabye byasere no nyumva oya rindira je ndagusabye ndavyumva sikesa Maria Marira narize jeyo oya gusonje ndavyo nshaka ko bijamwe ndiko ndarira sawa so ariko bizojamo ati shaka ko bijamwe ndiko ndarira ubimenye ndizare gutwenga kamwe oya twenga manze bicari so ico gihe nari nabaye violé fisiyo 12 ans yari entourage nyene y'uwo mugabo niyo mpamvu umva vyaciye bisohoka n'ama vérité menshi kwera ka imeze uko imaze gusohoka urazi ko ari ibintu byinshi bica bikwegana urumva nabimenye uko sino kubwira exactement general ku kwishura kibazo wambajije sino kubwira ngo ingene navyakiriye kwera ico gihe nari mu bintu bindenze cyane urumva sinzi ingene navyakiriye ariko byaragize impact mu buzima bwanje byaragize 12 wari ukicisanzura ku muvyeyi ko muri uko wamufata avant mubonye muramutsa umaze kumenya ko atari papa wawe mwagumye mubana kwakundi nyene Eriga naciye nuguruka amaso nka kujya nako ndakubwira kare urumva naciye nuguruka amaso kubera ijya affection nabura je urazi ko naca ndayiha iyindi zina nkavuga maybe niko yana ari umuhungu canke ndazi niyo mpamvu ndazi ndakuze voilà iyo rero ico nagerageza guha izina nico caciye kinyugura amaso nkavuga kumbe c'était la raison pour laquelle
yamfata uko ntabwo ari papa c'est pas mon urataha père uratse birumvikana biyomfata cyo kimwe n'umwana wiwe kandi ikindi kintu tugo turigishana ngaha biragoye umwana wawe n'umwana wundi kubafata cyo kimwe icyo ni ikintu abavyeyi dukwiye kumenya ivyo ni ibintu nkeka bishoboye Yesu gusa oya Jine a 100% ntikibaho ntibazokubeshe hari abavyeyi b'umutima baretse Jinera ndakubwiza ukuri kumukunda ni kimwe no kujya kuri 100% y'umwana wa bavuga watereye igise biragoye Jine igise n'ikindi kintu for example ntubufise ikigori kimwe kijya umuntu umwe ugiye umwana wundi ufise umwana wawe nibishoboka ariko hari ibintu bitagabugwa rero sivyo ni kuvuga niyo mpamvu Imana tuyisenga tusaba iduhe ibidukwiye nivyo twogirana twoha kwa bandi kuko utari kwiza ntibikunda kuza kwimira urundi muntu ugire nawe utari kwiza niwe reka kurihira inzu umwana wawe wavyaye ucwirihira undi mwana ntibibaho ahubwo hari habe exagera bakabishiramo umva bagakweka neza ko atarukundo ariko je ndibaza umuvyeyi wundi muntu je niwe iyo nkunda 50% onye kuri Queen uwo mu papa na famille yiwe ntibagufata neza ko utari umwana waho ntibamfata neza ko ari umwana genre ntibamfata neza en bref pas compris ta question. Okay boss. Okay navuga gusa aka kaide jenjemo Jine si kubera Queen nakantu tuko turigishana batahure abantu utahure twese niko biri niwo kunda umwana wiwawe cyo kimwe n'undi mwana w'umuntu nukuri nikibaho ico ni kintu kiri gusa Jine harabaho urukundo rutegerezwa kubaho gwa rukundo rusangi utegerezwa kuvuga ati uyu ni umwana ni nk'umwana wiwanje sasa hari ibintu ntegerezwa kumukorera ariko bamaze kuba le 2 tuvura bati uyu ni wangu je nibaza no mwijuru zuba bivuga ati uyu tugoga bandugumbi kure ku dunia hacha ni mugisogeze ndibaza ariko sinzi ko ari byo sino ariko hari urukundo rwo muri vie sociale uteza kuba ufise urukundo Imana yaduhaye ariko kuba twitwa abavyeyi b'abantu Jine tandukanya we bakwita je banyita papa yana sivyo niyo mpamvu hariho na papa Jinela niyo mpamvu hariho na papa Queen kubera iki urukundo je papa wanze nivyo vya bindi je naravyaye umwana ntegerezwa kumupambanira cause naramuvyaye uyu nawe n'umwana wanaka ndashaka kumufasha ibintu nkagati boss ndananiwe bandanye cyangwa rondera undi munabandanye ko je nagirageje ariko umwana wawe ni gushika kwiherezo uza kumupambanira sivyo hama rero Queen ivyo birabaye a 12 ans après 12 ans guhera kuri 13 ans byari bimeze gute cyaciye bandanya gute nabi na genre sinasuye kuronka amahoro deja ivyo bintu narimeje kubamwe nabibayemo pendant 4 ans bishaka kuri 16 ans 3 ans kushika kuri 15 oya kushika kuri 16 ans ego kushika kuri 15 ans 3 ans rero ndabibamwo nabi ingwara iki kubabara ku mutima nabibayo nabi genre je peux expliquer exactement ngene na niyumva ariko nabibayemo nabi biza gufata inzira uti je utangura kwiyakira mu mwaka wowe ufise imyaka ingahe ico gihe nari ngwaye anemie ufise ingorane ya anemie ni ingorane yabaki yo kubura amaraso namse anemie umva ikiravanga na tension ibaza umwana afise 15 ans kagwara tension tu imagines nubura igwa oya hewe nari haya mahoro ubu byaraheze urumva bice ivangana na anemie tension ikiniki mama wanje ndamukunda I love my mom yarambaye hafi aranyereka genre anyereka yuko même si c'est comme ça naho bimeze uko ça va aller bizogenda neza uramfise nzokubera vyose t'inquiète pas ndiyakira nyene genre ariko iyo 3 ans ndakubwiye yari kwiyakira ariko nari mfise blessure voilà ico gihe mvuye mu bitaro bavuye kunyongera amaraso kandi nje ndi umuntu nakunda kubona mama ariko ararira ndavuga ati akwabwo gumandiza mama
sinokwiyakira bigahera nkareka guma ni kwifunga cyane bavyita nawo umwugururire kwifata cyane voilà camvuga ati reka ndabihagarike uyibagize ndavyibagize ego Just akabazo kari ngaho nyene mbega mwico gihe cose umaze kubimenya kwiyomya kwa rufise n'ibindi bitari vyiza woba warabandanyije ucamwo warigeze wifuza kumenya papa wawe wa vrai wamumenye ryari byagenze gute waramurondeye canke n'abantu bamukwetse ati nurya wamenye wa vrai kuko urumva ko byatanguye kiruruyoya ukivuka so papa si nkibimenya nkuko nababwiye ari situation ariko ndacamwo nabona umenga sinokongera ibindi mu bindi genre narihoreye kandi nabona yuko mama nawe biko biramustressa nabona ko nawe abuze amahoro genre ndavuga ndavyihoze ariko hari umunsi nifuje kubimenya na n'igihe kinini kiyarenza nka no haize imyaka 3 I think so ibiri genre nibuka mvuye kuri nkiva kuri STV wavuye muri 2022 haize imyaka 2 rero ujya mugabo wa mama yarigeze kunsanga mu cumba ariho nkivyuka mu gatondo nje umuntu ndantambaye sinzi ibintu bako barafana mama nyene naravyumva ndi mwitsiro ariko atavuga kwanza ngo n'umwana mujani wabo urumva aca nyinjira mu cumba ndyamye ntambaye niho ico gihe mama kwa ubaravanye yaciye decida yuko vyo hagarara voilà c'est ça Mwarinjiye mu nzira mbi like kukwirukana canke ibindi oya yinje nyene aze kunkankamira genre ndazi je sais pas chaki muzanye mugabo ico nzi yari ngaho nyene nico camubabaje cane gose de plus ya nivyo sawa uwo utubwiye ari wundi umugabo wa mama wiwe umugabo uyu mama we ntiyabanye na papa wiwe ko tuvuga papa wawe wa vrai ico gihe rero ico gihe nene nace nifuza je kwa narite ndambwira mama ko iryo jambo yavuze ngo kwanza uwo mwana mujani wabo nace ndamubaza mama ndamubaza none na papa ngira wala acaransigurira nyene histoire yose kandi nimba ndashobora kucisha mwaka conseil même si mutamenyere ndiko ndatanga ma conseil surtout ku bahungu faut pas abandonner vos enfants ni muzoheba abana banyu ego nukuri kwimana na kintu gikomeye na kintu kibabaza nko gukura uzi yuko papa wawe sindigera ndamubana n'umunsi n'umwe umugabo boba barakubwiye ati abaha akoyiki amezuko ifoto y'urayizi ego ariko niturigera twicara nuko arakuzi wewe arakuzi aranzi none numva ko yamushukanye mama muri maternité gajene oya byumo ubu ukuze arazi ati queen arazi kubera ari abakuza by'uwanje bamubwiye urumva abakuza by'uwanje twahuriye mu ivire umwe ndamuzi nyene aranzi ko mpari ko genre ko je suis sa fille ahubwo Jine turiye kwicisha ku ruhande arazi ko yakoze amakosa arafise ububaba Jine uko biri kose uri kuravuga kiroroshe ariko ari wewe wakoze girl action utahure ko kigoye ega narafa biracashoboka kandi uyu ntazi yari uvyibuke Petetre ntari urazi mu Burundi nyene ntiwumva ashobora kuba ari kure bigoye agaca avuga ati sinomurondera kuri telefone ikintu ndiko ndumva kibabaje muri iyo histoire ya Queen mega umuvyeyi urashobora kuvyara umwana ego irevre guheba umwana kubera ko bivanye n'ama situation burimo ashobora kubona umwana aje akavuga ati n'uri mwana agiye kubaho gute abavyeyi na situation nimwe donc benshi dukunze kubibona bari muri situation mbi akaca atumwana akavuga ati sinzoronka ico ndamureresha bakabata ku maportail canke bakabasigira abandi bantu babarera urumva ariko umwana amaze gukura duhora tubona abavyeyi baza urayibona akakubwira agenda umuvyeyi wawe umwana yarakuze ari umuntu muzima ahagaze neza gushika nino sakona rero papa wawe ataravuganye avuga ati numva nifuza guhura n'umukobwa wanje nico ntayiko ndatahura neza même si naho agihari avuga ati umukobwa wanje arahari mutarahura live igihari ni kumuhanura icambere abe hazi ko yacirewe si abyemera a 100% kuko abantu tuturumba uyu ni ivyazi kandi burya umuvyeyi w'umupapa ni kintu rero mukwiye gutahura
badakoresheje ADN umuvyeyi w'umupapa musize kugira abo muvyeyi niwe umutima bijya bintu akorera umwana nibwo buvyeyi kuko hari umupapa jine yo gutunga nka se wiwe nka so wawe akagutunga neza kandi utari ariko kubera ivyo agukorera nubwo hoza wa vrai abati mzee niyo ADN niyo ububeshi wa vrai nuyo iyo ngeze aho ngeze plutôt nukuri sinovuga ngo ndacamufitiye ngugwango nyine sinda mukunda nk'icyo fete namwankiye iki uburyo uvuga uti je vraiment ndumva yuko naha hari naho tutarabonana sindamukunda nivyo wahereye kutubwira ego nkuko wavuze t'avais dit que naho umuntu yo barahevye umuntu abafise raison urazi umuntu yahevye umuntu ukavuga ati ukaraba n'umuntu bakubwiye ukavuga uyu na raison nimwe urazi nimwe yo tuma kuba yarahevye umwana genre umutima novuga umutima mubi caye ubushake bwiwe gusa je sais pas non ariko ukabona ko umuntu atarizo nimwe yarafise yo guheba kandi nkaca ndaba na situation na circonstance yasigiye ko mama ça me plaît pas yatumye ndamwana kandi nko nayiko ndabwira andi aho ngeze nawe nkeneye ariko en même temps twe tuko turahanura rero wewe urumva ko bishitse agaparticipa mbere yawe même si arono vyo fata ukwezi indwi imisi agafata time akaza akieskiza akakwereka ati mwana anje wallahi naradekonye mbabarira muri wewe combien de pourcents umufisa kakanya ko umubabarira kandi watubwiye yuko utakimufitiye shabu nkubaraje urumva wo mubabarira yo mubabarira aho rero niho rero twe duhagaze muri kiganiro cacu je sino mubabarira kandi apara ngo kubera afise inzigo hari ibintu byinshi andi ubusinda mukeneye hari gene ndamukeneye cyane mais il était pas là si yarari alors ubusinda mukeneye vraiment aba mahoro je vais continuer comme ça ndafise mama urumva ndafise mama nzobandanya uko nyene nabandanyije ubuzima bw'iwanje ariko umubabarira ega kubabarira ntibisigura kuba proche hariho kuba proche kuba close no kumubabarira erega nico kimwe erega sineko ndavuga it's financier yonyene ibihe namushakamwe ntiyabonetse ubu rero I'm good meze neza rero genre tugumu kunyene nazi no kwiyesikiza kubera sino mubabarira gusa jine reka nanye tube mukuri for me et moi aussi naje a 21 ndumva ko ngatimze nakubabariye ariko nabirenze ntuwitage ngo nzogutemberera ngo tuze telefonana duhuye nanzigo iri mu voilà c'est ce que je voulais dire nanzigo nije wako abandi n'abakuze banje duhura turabagenzi you know arabu turabagenzi mugana we nkeneye kandi bamenyanye bakuze dugudu bambunye barangira hari n'umwe nzi yazo kumudraga yuko aba wovuga cufati ya mudraga nuko yanyana ari mukuze birumvikana gatoya sinzi yuko uwo muntu no mupapa akuze afise abana bakuze nzoshobora kumurondera ndamuzana ngaha kuri kamera za STV atubwira iyo histoire yamenye papa wiwe afise imyaka 50 na afise abuzukuru afise n'abuzukuru niho yamenye papa we kandi yarariho papa we yarahaye uwo mupapa baheta umurondere uwo mupapa yabahanze muri Amerika iyo famille iba ngaha ahi Bujumbura uwo mupapa ariho no mvuze uwo yamenye papa we watevye ariho mutuzanire vuba nzomurondera niyo mpamvu ndeko ndakubwira ari umuvyeyi wawe yaramubabariye bose ego babaye umuryango biravana na circonstance ariko jine ntituvuga uko azotubwira tuzotahura impamvu yamubabari n'ingene ibabanye muri iyo myaka yose 50 ashobora kuba batamenyanye bararonderanye bakaburana ega jine hari ukurondera ukamubura akakubura urumva hari nkunde bibuko donc umupapa arateye inda aragiye nk'ahantu kurondera ubuzima wewe mama wa garogo umumama gacapfa umwana yavutse bikagorana birashika cyangwa bakaburana ari nundi ubuzati ujya ni papa umwaka imyaka 20 utangwe kubona kugira ubwenge bukwiye uyu mzee mbona hayupo atanyitaho warigeze wifuza kumenya impamvu ataraza kurondera umenya impamvu oya just kubaza ati none papa kweri kataraza kumbaza kweri
atabaza amakuru yanje ataza kundaba uko biri kose ndi umwana we kandi wavuze yuko yashikanye mama wawe muri maternité arabizi neza yuko yasize mama wawe agiye kuvyara umwana sivyo je numva umengo niba utarashaka kumenya impamvu hageze ino saha kubera ko usanga impamvu ihari burya ngaha ku isi iyi si yacu nta kintu na kimwe kibera ubusa Jine ndakunganira aho nyene aho nyerekana kunganira aho nyene ntituvugire Jine aho nyene ngo marakunganire ko kantu abantu bamwe mu kindi kiganiro bazomenya impamvu ibindi ko ndavyumva cyane by the way mwa usura ivyo nazo urabizi nanje papa wanje byakwa gusa ukunyene bitandukanye kantu gato umunsi umwe bazovyumva hanyuma ikintu kimwe no kubwira aba mama n'abantu bakomeye cyane reka ndakurekera impamvu aba mama ameme tara abantu bakomeye urazi yuko muri yo situation hagena mama wawe ivyo ndabikubwiye no munsi arabifise mu ruhara ariko kandi ubwiye impamvu umuvyara umumama ari umuntu abakomeye umumama umutima wose ugumye agira ikintu cyose akora agumana kakanyarigore kakano kubuvyeyi mvuze akanyarigabo umva nigashasha agumana kakana ati umwana wanje igise narababaye amezi 9 ari munda igihe ntwarinda byarankwegeye urumva ico kintu kigatuma no nkora makosa yose abaho ngumana umwana wanje ico rero kimaze kuba nubwo mama wawe yoba afise amakosa ndakubwira ikintu kima karorero nubwo mama wawe yarafashe imbugita agomba cumite papa wawe akagahera ngaho kuko nka karorero ntuzoce ntuzokwibagire imyaka 21 numwe mama wawe yakureze ijya myaka iraruta irijya kosa rimwe yakoze kuko nawe yabishaka kuko ntumbwire ngo waragomye ngo kunyica kubera umwana wawe ngo noca mpe umwana wanje tumunyica ariko umwana wanje ndamukurikirana ibi rero ibintu twe twabayemo twarapambanye urabizi ku mwana wanje naragwanya urugamba bakanyirukana ntuzi kura umwana naenda ndazi bizobabaza bamwe babizi kuko birababaje wiwe wakoze ikintu ariko je bakankasame damu yangu uno munsi inyungu yavyo umwana wanje aronse ninge turi kumwe niyo tamira na rimwe je narajya papa wiwe ahera kuri papa wiwe hama kumva ko nawe rero yoca afungura ajya rimwe andisha rimwe urumva ikintu cyose rero twebwe abantu umuntu wese n'umwana ajine ku isi ushaka urumva ko yamenye papa afise 50 combien ariko muri iyo myaka yose hajya araciye bugufa gati umva aragira hadeka papa vipi urumva rero ico ni kintu nzi kigoye ariko kandi kuja kumenya impamvu zose sino kubesha bisaba umwanya muremure bisaba ingufu nyinshi bisaba kugumya umutima kuko bizokubabaza kandi niyo mpamvu navuze ko atavyoshaka Jine ariko kandi Jine novuga ngo iri valable Jine tujere mukuri uyu burya twe si wakwiye kubirondera uno mwanya uyu ndakubwiza ukuri si wakeneye cyane papa wiwe nimba hari ni wamukeneye cyane ndakubwiza ukuri nimba hari ngari ngaho ku isi uba barafise uwo musa reka nimba ariko ndisiri kuyatobabara ubahageze umwana aza ababara cyane muri ya myaka mike voilà nivyo neko ndasigura ugeza uvuga ati jewe ubu ndabaye uko mbaye kose ndi proud navyo voilà mukeneye umuvyeyi akora iki akora iki ni kubera umufisi mais 21 akora iki rero ma mère était là ahubwo wewe papa ni unkeneje umwana ega wari kurasaza nanje ndiko ndaba umujene neza na neza Jine bazi nanje ndakubaza akenewe mubiki bon juste nyene niba hari birakenewe urazi miduga kwina amaze kwinjiramo wazi miduga amaze kudoda azomudodesha Jina iyo ni vi igowe nituja batubeshane jenje kubesha kwine uri aléatoire bro mbo uri aléatoire twarize kandi mu kugira dukore kwine turafise experience y'umwuga hari ikintu tuvuga ukavuga ati ninavuga iki kintu kirahindura vibe ikiganiro byo murabizi rero aho ndabafise
d'accord kuko aho wewe waciye wiyumvira utuntu twinshi umva muko muri yatoza imiduga hareba ko umva sijya question ngo urazi ngo kunywa imiduga amaduka uwe le rapport bana abafana bibace biyumvira yabashuga daddy yaba ex yaba tonto ntabyo mwiyumviriye mwebwe nibyo abafana bace yumvira sinone iyo miduga basi sawa imiduga ntiri nyuma yacu iyi miduga ibiri ntikwiye nitudodo dushaka jewe je nafise imodoka jenyene haba ko na gari yo nje kandi na portrait bose ntituvuga ama plaque ariko na porte ya no donc jine wayiguze gari by the way hewe uri police nawe ukoresha inganda ndara ufise upayize hanze she yoshano ukoresha ingandi oh my god na muduga mfise andi twubane okay hatuna bagari sisi yote ejina wala yufise mushaje okay kwine mumbaliza akabazo gatoya porte nshashe gugwa nga office muduga mushaje 20 25 your self confidence yavuze gute iyi muri wogo na gari arawufise kwera yego uri muri ayo nyene 26 ugo muhindura isa gute ya shoko ya blanc ku ndayizi jine nibaza ko tobuyizi akiri muri garage nansaga hindaguza mramwe nakubashi ango gusa murayizi hewe ariko nkigutayizi I'm serious zega si black oya birashoboka sawa boss twari twanze turaryoye ngene upresence imodoka yawe bwa mbere mu kiganiro ibaze abantu benshi nyene bakunda kubimenya ukiraho nyene nibaza ko iyi saha hari abantu benshi itusha babizi babibayemwo bakuze bataha n'abavyeyi babo hafi kumvo izina ziriya abavyeyi barashobora kwahukana bashobora gukura utamubona ashobora kwitaba Imana ugakora gusa utarezwe n'abo bavyeyi bose ariko nibaza yuko comme mademoiselle hano yatubwiye ko vyamuzaniye ko ingaruka mbi nyinshi mugabo ubahageze yumva yuko atamuvyeyi agikeneye oya ndakeneye umuvyeyi ndamufise onsaramagije en fait umuvyeyi sumwe umwana avyagwa n'abantu babiri nanje navuze ati arampagije jine sawa akabazo kamwe na jewe ndi kumpagarara aho mu gihe agihari mu gihe agihari oya jine umuvyeyi ntahari uko ariko jine ndagusubiriyemo umwana bien sûr ni wakeneye umuvyeyi ariko umuvyeyi umwana ntamusaba nkorera iki akora ikintu atokoze kubera ndamurondere andepuse kandi pour qu'il me repousse encore genre pardon subire kubaba ndamurondera mbeyo murondera akamukura amasano ibaze ariko uyu urazi uyu yamurondeye yo kwigirisha rimwe kabime après aravuga ati narabaye adahari reka ndamubabarire nimba ari ikintu mpaye nzogitora ariko se tubwire yuko nawe yogaruka uwo mubabarire la sava nakubwiye na migenderanire vraiment nkeneye jine uyu mwanya si hari nashaka kumumbabarira none sino biprevoya jine ibintu biri imbere bitaraje hamajwi sava ariko arivugisha je suis sûr que uyu mwanya njewe ndiko mvugishwa niki ntawe uhari acaye aguma abona byari ikiriko kiramvugisha uyu mwanya nuko genre nabihari navyo ndabona genre nje mfite ivyo mfite mu mutwe nivyo biriko biramvugisha ariko ashitse akaba ari ngaho imbere yanje genre je sais pas comment je vais réagir kandi ari amaja mu meshi yomubwira ntibibaze ngo yovuga ngo mbabarira ari bishi yomubwira ati byagenze uko ico utamenye niki mbabarira nakoze iki kubera yes ariko si kwinayirondera bro iyo communication ndayirondera ndabasavye umupapa umuvyeyi ni warondera umwana wiwe toujours abana benshi barondeye abavyeyi babo kandi babaronse kandi babarondeye kubera banzunyishure jine juste nkeneye kubona umuvyeyi wawe jine erega jine urazi gituma microphone jine ndakubaze hari kibazo utanyishuye nk'umuntu aja kumurondera nuba atakinshaka mwasubira kandi nkababara niba bardiki
okay nzuye kandi mu byo navuye mu wibaza gute jamwe nuko nawe atoza kukurondera mu ngo ati ega we ntacyo yobahombye najo ni umwana we arondeye amaraso yiyo so ni ibintu byinshi ntavuze kandi kibazo. General na Queen ndafise akantu kamwe ni biri privé naho no bivuga tu peux pas comprendre genre sinon ububabare babusigura gute sigura ububabare ububabare nubwo nyene waragize ububabare warababaye sigura ingene wiyumva wobishobora ntibikunda ntushobora kubigaragaza cyangwa ntushobora ikibikiza kiragoye exactement comment c'était akabazo kamwe General uheruka gusenga ryari yes donc apana gusenga kwinjira muri eglise cyecho kibazo mkimbaza Chinega nakubajije hewe ishuri ntuvuge itariki exact swati haiza amezi 10 imyaka 2 imyaka 3 kwa bon ko ikico kibazo banza wishure je ni mugimbaze camaguruka ngende bon aciye ukwezi sure wewe waragira wari no guitariste mu pianiste none uheruka yo ryari nakubwiye numbaza ico kibazo naco basi urubaha imana meruka yo dimanche c'est comment ndazi kubesha urubaha imana yeah ayusu yazurubaha imana sure iyi muzi imana igusavye yigabira ubunyene banki uyigabira uyitanga jine urubaha imana yego ubunyene imana ivuze ati iyi muzi iyi ngabira uyitanga nizisumbize impuranda zitanga ibaze sawa kwa twubaha imana duce bugufi 10 secondes dushira amavi yacu twese batatu hasi Eswe 3 secondes yonyene ya pas de souci challenge t'as vu ou pas non muri yo 3 secondes bwira imana reka telefone kwa turi mu kubaha imana donc saba imana ikintu kimwe muri yo 3 secondes wifuza kandi je suis sur Queen uzonyibutsa ati cyakintu cha imana yarakimana tubivuga ubivuze umugabo okay we twumvise nawe ushaka usabira saba ikintu uzogumana abagabo zoshana okay cameraman are you ready okay toma duce bugufi vraiment kandi tube serious baze imana n'ikindi kintu okay by the way mbego tubikora ngomba mbwire mvuga ikintu kimwe imana yadufashije byinshi ndibuka ko mwebwe mwese tuzinanye ilia tuko turegeza imyaka 4 nesa twamenyanye dushonje twese turishonje General woba hehe gusonza gusandana uba hehe Jewe cyumba mu kigo niwe wirihira inzu wiuno simvuze ngo kuye kwisopa nubwo we bari umuntu yaguha ntayaguha ataco wakoze ariko waje kuva mu kigobe atari ni papa na mama kurira inzu none no way okay wewe ntiwibana ukirira inzu neza cyane kandi izimvye hewe urazi abantu babayeho izimvye vyumva none je ndiha make ya mbere ya 80 ariko iconzi twarateye imbere kubera iki uno munsi tutofata 3 secondes dushimira imana tuje tuyisaba n'ikindi kintu kimwe izokidukorera duce bugufi twese jeme gusenga muri narasenze la fois pass ariko naheruka yo muri 2020 guys maguru tosha ngene sigaye ngana tavyuka kibunene by the way dushimire bande abafana bacu baradukunda baradukurikiranye igihe kinini cyane s'il te plaît turabakunda ndafise icyo nshaka kuvuga genre umunota umwe so reka ko sinayibwa baramutse neza kandi baramutse bakunzi ba Ace TV nize ko mumeze neza ndabakunda vous savez ko ndabakunda cyane naho benshi muri mwebwe genre tutumva ibintu kumwe mais icyo nagomba mvuge je sais pas si tu me permets hayiganiro washize ko la fois passée nambaye imuzu y'ipasura so sinzi maybe arabavuga ko ari ingezo mbi nawe nyuma yo commentaire mwaranutse muganje nguma ndabakunda uko nyene ya pas de souci ariko andi je urabizi sivyo nigirisha canke sivyiga ngeso niko nambara ariko je nagomba ndabasabe pardon mumbabarire waratiri mukije
oya kuba naje nambaye kujya ariko gutirimutsa nico Ok, nikirundi je voulais juste vous demander pardon mumbabarire vraiment ariko namwe munahure basi sometime birashika genre sivyo planifia mu mutwe ngo shaka kwambara uku iki niki canke ngo ibi ni biri approprié mumbabarire cane kose kandi ajya mu commentaire ni yanshavuje iki niki no ko bavuze ngo nashaka kwambara ngo kujya ngo kandi afise umugabo nkimufise nambara kujya nyene nta ufise oya na mfise muzonsengere basi bihinduke ariko ni biri muri jewe je m'habille comme ça kuri jewe nta kibazo na kimwe binera ariko murambabarira kandi nzogerageza sindabemereye nzogerageza je basi ndi imbere yanyu tuvugane dutere blague nzandi arrange nambare Antoine no musambaye neza cyane Jinera ndagushimire cyane thank you so much ngenda kumana ndagushimire cyane vuga Queen Grey niko gatesa de rien naryoye kandi kuvugana namwe naryoye kusura kandi kubona ijya mitwe ibiri imbere yanjye sikiwe ndabagunda Jina bye bye pop pop nanje mungirire twende pum pum puf puf we Jinera pum pum we Every story matters.